Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Arigihe mpora nibaza abantu ba kera bo mu isezerano rya kera, uburyo bari babayeho, uburyo bari limite mu kubana n'Imana, uburyo batashobora kuja muri byinshi mu mubano wabo n'Imana kubera icaha n'ingene isi yari imeze. Yesu ataraza ku musaraba, ivyo byatumye aba bantu badashobora kugira gute, badashobora kwitwararika gushobora kuba mu nzu y'Imana, gushobora kuba muri presence y'Imana mu buryo bwiyaguye nk'uko babishaka. Hari inzitizi zibatuma badashobora kwegera Imana. Ariko iyo ndiko ndaraba ingene mu gihe cacu dushobora kuza imbere y'Imana, dushobora kuvyuka mu gatondo uvuga mu ndimi, uvugana n'Imana yawe, ushobora kwirirwa wumva wovugisha Imana, ukumva urafise uburenganzira bwo kuvugisha Imana, ata protocole urinze kubahiriza ndende, ata kibanza urinze kubikoreramwo, ariko ahantu hose uri, ikibanza cose urimo, yaba muri biho yawe, yaba mu modoka yawe ugenda, haleluya, ushobora gutangura ukavugana n'Imana yawe, ugasuka umutima wawe ku Mana yawe, haleluya. Ushobora kwatsa imodoka, kwatsa iradiyo cyangwa ukatsa computer yawe, indirimbo z'Imana zigasamirana, ugahimbaza ata migenzo ibanze kuba kugira ngo ico gikorwa gikogwe, haleluya. Bwana sifiwe sana. Ata bintu birinze gupangwa canke imigenzo y'idini rinze kuba kugira ngo uronke uburenganzira bwo kuvugisha Imana yawe, ariko ushobora kuyivugisha umwanya uwo ari wo wose, ushobora kuyisenga. Ibi byose ni operation ya Yesu ku musaraba, yaduhaye uburenganzira. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Wokora igikorwa nk'ic'abamarayika bakora, wowe kubera urondera kubaho ufise n'amaresponsabilité, ntiwogikora nk'uko abamarayika bagikora amasaha 28 kuri 28, ariko amasaha yose, umwanya wose ushobora kugikora. Imana ishimwe cyane kubw'ico kintu conyene yuko dushobora kuza imbere y'Imana tukayibwira. Haleluya. Muri uko kuyihimbaza tukumva turi inspiré, muri uko kuyihimbaza tukumva revelation, muri uko kuyihimbaza tukumva hari bituvako, hari ivyo twongerwa, muri uko kuyihimbaza tukumva dusubijwemo inkomezi. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Muri kino gitondo ndaserebwa, ndahimbaza Imana ku buryo yatwemereye kubana nayo umwanya wari wose. Haleluya. Yesu ashimwe. Amina. Nuko rero Bwana sifiwe sana. Mumeze neza, mwagize indwi nziza. Haleluya. Nagenda abwire ngo muyambirane none. Imana ishimwe cyane. No munsi shaka kuvuga, no munsi naje ndi mu mutima atari cyane umutima wo kwigisha, ariko naje ndumva nshaka ikiganiro, sivyo? Canke nshaka ngo twibaze ku bintu bimwe bimwe, canke twiyumvire ku bintu bimwe bimwe bijanye n'ico Imana iduhamagarira, canke bijanye n'ahantu Imana ishaka ubuzima bwacu bugenda. Haleluya. Usomye muri Yohani igice ca 10 ku murongo wa 10, n'umurongo uri mu mirongo y'urufatiro yacu ya Life Center, ari mu mirongo imwe mu mirongo Imana yaduhaye kino gikorwa gitangura. Mirongo abantu benshi barawuzi. Haravuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica no gutikiza. Nayo jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke ari umusesekara, canke zironke umusesekara, zironke ubuzima bw'umusesekara. Bwana sifiwe sana. Ndafatira ku gace kagira kabiri aho Yesu yavuze ngo jeho naje kugira ngo intama zanje zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Ijambo ryacu ryo muri Life Center rijanye n'iyerekwa ryacu, canke mu ijambo rigufi rijanye n'iyerekwa ryacu nk'ishengero, riravuga ngo Kristo muri jewe, ubuzima
busesekaye canke ubuzima busagutse. Christ en moi, la vie en abondance. Haleluya. Iri jambo riratwereka kandi riradufasha gutahura canke rirubakiye cane cane kuri umurongo wa Yohana igice ca 10 duhejeje gusoma, aho tubona ko Yesu yaje kugira ngo intama ziwe zironke ubuzima kandi ziburonke busagutse, bwagutse. Haleluya, butemba. Iyo tuvuze ko ikintu gisagutse ni ukuvuga ngo kirarengeye conteneur yacu ya mbere, ni ukuvuga ngo ni ikintu kirahari mu musesekara. Haleluya. Iyo tuvuze umusesekara ni ukuvuga ngo igikombe cawe kiruzura kigasesekara, ni ukuvuga ngo elema ya mbere canke matière ya mbere ntishobora gukontena ivyo uri kurashiramo, birasesekara. Iki rero ku bwanje ni intumbero y'Imana ku buzima bwacu. Iyo dushaka kumenya ngo niyihe mission canke nikiye kintu catumye Yesu aza, ndashaka kuvuga ngo kubaho kwa Yesu nkuko twabiciye ko ku munsi wa Mungu heze tuvuga ingene yiyambuye akambara ishusho ry'umuntu, ariko kandi tugomba gutahura ngo kubaho kwa Yesu kwari gufise intumbero. Ukuza kwa Yesu mw'isi kwari gufise intumbero. Yesu ntiyaje muri promenade, Yesu ntiyaje kuraba amabici ya Hawaii, Yesu ntiyaje kuraba amabici ya Cancun, Yesu ntiyaje muri promenade, ntiyaje kuraba amamize, ntiyaje kuraba, nta kintu yaje kuraba, kuko aho yari asanzwe ari hose, siko? Ariko icamuzanye arakivuga muri umurongo wa 10, aravuga ngo nayo naje kugira ngo zironke ubuzima kandi ziburonke busagutse. Iyi ni mission ya Yesu. Ni nkuko novuga ngo Yesu kwikete giye wava mu ijuru kuri ordre de mission, icete camuranga, uravyumva aje kwinjira mu isi, hari handitse ko ngo ordre de mission, uravyumva, intama zanje zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Yesu yaje kugira ngo adusubize hamwe n'Imana, atunywanishe n'Imana, akureho urubanza ruri hagati ya twebwe n'Imana, akureho amacakubiri. Bibiliya ivuga ngo hari amacakubiri hagati ya twebwe n'Imana, bidashoboka ko tubana. Imana idukunda ariko idashobora kubana na twebwe, Imana idukunda idashobora kutwegera, Imana idukunda tudashobora kubana nayo umwanya uwo ari wo wose, kuko twari dufise ibiturega bituma mu kugororoka kw'Imana, ukugororoka kw'Imana, urukundo rw'Imana ntigwefasa ukugororoka kw'Imana. Mwanyumvise? Urukundo rw'Imana ntigwanira ukugororoka kw'Imana. Nubwo Imana yadukunda cane, ukugororoka kwayo kwatuma tudashobora gushitsa ibisabwa kugira ngo tubane nayo mu rukundo. No kuvuga ngo Yesu yategeza kuza gushitsa ukugororoka kw'Imana. Ivyo murabizi. Mwarakijijwe, benshi mwaramenye Yesu, mwaramwakiriye, muramufise mu buzima bwanyu, mwarababariwe ivyaha, ibibarega vyarakuweho. Uravyumva, ubu mwambiswe ukugororoka kubwo kwizera Yesu Kristo, ubu murabagororotsi, murabana b'Imana, mufise Yesu muri mwebwe, mufise uburenganzira bwo kubana n'Imana. Bwana sifiwe sana. Ariko Yesu muri iri jambo avuga, ndashaka gusubira kubibutsa yuko nubwo dukijijwe, bamwe ku rugezo rutandukanye, ubuzima bwacu ntiburashika kuri iyo objectif Yesu yavuze ngo naje kugira ngo zigire ubuzima busagutse. Twarababariwe, turemewe imbere y'Imana, turafise ubushikirane n'Imana, turanywana n'Imana, ariko rimwe na rimwe mu buzima bwacu bivanye n'ivyo twabayemo, n'ingene Satani yashatse kudusambura no kutugirira nabi, bamwe muri twebwe no munsi muri kino gitondo ntidushobora gushinga intahe ko dufise ubuzima busagutse. Kuko bamwe baracafise ugucumbagira canke ubumuga bagendana buvanye n'ubuzima twabayemo bw'icaha, n'ubuzima twabayeho bwo kubabazwa no kugirirwa nabi n'umwansi mu nzira zitandukanye. Bimwe turabizi, ibindi ntabyo tuzi, ariko kandi hari igihe usanga hari ibintu bitaraba fixe neza mu buzima bwacu.
ariko ndashaka kubabwira yuko uburyo bwa mbere buhari bwo guhimbaza Yesu canke uburyo bwa mbere buhari bugomba kwatira imitima yacu ni iki cipfuzo c'Imana. Mbega umerewe gute mu buzima bwawe? Ugejeje hehe kubohoka? Ugejeje hehe kumva mu buzima bwawe uri umuntu ari mu ntsinzi? Ugejeje hehe mu buzima bwawe kumva mu buzima bwawe uri umuntu uno munsi widefinisa nk'inyishu mu buzima bw'abantu? Ugejeje hehe mu buzima bwawe kumva wagukiwe uguwe neza? Mbega ugejeje hehe mu buzima kuba warakize bwa bwoba bwaranga ubuzima bwawe? Mbega ugejeje hehe mu buzima bwawe kuko kera tudafise Imana twari twarayisubstituye ku bindi bintu? Uravyumva, bamwe ingeso zabaye nk'Imana yacu, abandi imico mibi yabaye nk'Imana yacu, icaha caratudomina kikatuganza kikadutegeka kikatujana, abandi ivyo dukunda ivyipfuzo, hari ibintu vyinshi bibi muri ico gihe ca kera byari bimeze nk'Imana yacu. Tumaze gukizwa tukamenya Yesu Kristo, ikibazo canje no munsi muri kino gitondo, wewe ugeze hehe? Yesu ubuzima bwiwe bwari bufise intumbero, ni kugira ngo jewe ndonke ubuzima busagutse. Iyi ni intumbero ya Yesu, ni objectif ya Yesu. Nk'ivyo kumvikana ko mbaho nkiboshwe, nk'ivyo kumvikana ko mbaho ntakize ntashishikara kubohoka, ntivyoshoboka ko mbaho ntashishikara kugubwa neza, amahoro yanje n'umunezero yanje bikiyongera biva muri bwa bucuti n'Imana, ntivyoshoboka yuko mbandanya kubaho ubuzima bwanje butariko buratera imbere bugenda gushitsa icipfuzo c'Imana ngo nazanywe no kubona intama zanje zifise ubuzima busagutse. Haleluya, amen. Iki rero kirantuma muri kino gitondo nshaka kukubaza ngo wiyevariwa gute mu buzima bwawe bw'impwemu? Ubona ugeze hehe? Ubona uteye hehe? Ubona ibyawe bimeze gute? Mbega uriko uratera imbere? Mbega wumva uriko urakura mu kujana n'Imana? Numva umenga nufata umwanya wo kuraba umuntu wese nkamutebako akanyishura. Wumva hari ibintu biriko biravansa? Wumva iyo wiravye hari ahantu umaze iminsi uri kurava, umaze amezi uri kurava, umaze imyaka uri kurava, wumva hariho iterambere ushobora kuvuga uti ndiko ndabona iterambere mu buzima bwanje bwo kugubwa neza no kuba umuntu ivyanje bisesekara ibiva ku Mana? Kuko murabizi biroroshe cane mu buzima bwacu yuko tubandanya. Biroroshe mu buzima bwacu yuko ivyo tuvyikawusha. Biroroshe ko mu buzima bwacu ivyo onya tubirengana. Biroroshe ko imyaka itujana ariko tutariko turaja muri rya terambere Yesu yaje gushitsa mu buzima bwacu. So naha rero nca nibaza kino kibazo no musi muri kino gitondo kandi nkakikubaza no gushwa kuri bajya abantu bicaye hari inyuma. Haleluya. Mwumva muriko muratera imbere? Mwumva muriko murakura mu kumenyana n'Imana? Mwumva muriko muratera intambwe muri Kristo Yesu? Mwumva ukumererwa neza n'intsinzi? Mwumva mu buzima bwanyu hari intahe? Uwo guhamagara ngaha muri kino gitondo akaguhagarika ngaha imbere akavuga ngo tubwire ivyo Yesu ariko arakora mu buzima bwawe, mbega twokumva hari iterambere riko riraza mu buzima bwawe, hari progrès, hari ikintu kiko kiraba? Nico gituma iki cipfuzo aho tuvuga ngo Yesu muri jewe ubuzima busesekara, iki cipfuzo natwege kiratugenga kikadutera iminsi yose mwebwe kubaraba tubafise ku iki cipfuzo. Urongoye abantu ushaka kubona batera imbere kandi ushaka kumva ko bariko baranesha mu buzima bwabo bwa minsi yose.
ushaka kumva ko hari intahe ziri hagati yacu, ushaka kumva yuko hari iterambere ubuzima bwabo buriko burashikako mu vy'impwemu, mu vyo kumenyana n'Imana, mu vyo kwitaba imihamagaro yanyu. Umuntu wese abashaka kumva ngo hari ikintu kiriko kirakoreka, hari ahantu abantu bariko barashika, mbega abantu b'Imana bariko barabohoka, mbega abantu b'Imana bariko baranesha ivyahora bibanesha, hari progrès. Haleluya. Ku munsi wa Mungu uheze hari umurongo nabasomeye bandanya kuwiyumvirako wo mu bami ba kabiri, twize kuri Namani tumuvugako, ariko hari umurongo wa interpret canke wakoze ku mutima wanje ndawiyumvirako. Mu bami ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa 13, abakozi biwe ngo baraza baramubaza ngo, baramwegera baramuvugisha baramubwira ngo mbega, bamwise mon père, data, mbega yaba umuvugishwa yagusavye ikigoye ntiwari kugikora? Nuko rero ukora ico yakubwiye, haguruka ugikore hama uratunganya. Ku murongo wa 14 havuga ngo aramanuka yikubita muri Yorodani incuro 7, nk'uko rya jambo rya wa muntu w'Imana ryavuze, hama umubiri wiwe ucika mushasha. Haleluya, haleluya. Aba bakozi bamubajije ikintu gikomeye, baramubajije ngo mbega iyaza kuba yagusavye ikindi kintu kigoye ntiwari kugikora? Ndashaka kuvuga ngo mu buzima bwacu, iyo mu bintu byose dukora tudafise intumbero, hama hariho risque niniya yuko tubiheba canke tukabicira hagati. Iyo ngerageje kuraba nk'examina canke uwombaza observation yanje mu buryo muri rusangi mu buzima bw'abantu bakijijwe, ahantu nibaza yuko kenshi abantu bakijijwe duhora tugirira échec canke usanga abantu bakubitwa hasi bakaneshwa kenshi. Ikintu kimwe nabonye nuko kenshi usanga niyo turi mu rusengero nk'uko, hariho abantu benshi baba bari ngaha atantumbero bafise. Iyo tudafise intumbero itomoye iri clair y'igituma turi ngaha, bamwe murashusha, bamwe muriko murapepera kubera iyashira bishe. None nk'uwo babaza muriko muhira iki munsi y'aya mabati? Mwari kuba muri hari yepfo ahantu haba umuyaga. Urumva? Bamwe mwatoye impuzu muzo kwambara jeudi, abandi mwaraye mushwana n'abatayeri kugira uno munsi biri ready. None nihe objectif dufise iyihe ntumbero? Niyihe ntumbero ibatuma muri ngaha? Birashoboka yuko turi ngaha kuko twakuze turi abana bato, abavyeyi bacu badutwara gusenga, baturungika gusenga. Twe twahora tugenda twahora turikwa muri katedrale utabuzi n'ivyo ugiyemo nyene, kuko ubu uri umwana nyene, ubu uri umwana. Tugatambuka n'amaguru kuva iyo tuva gushaka kuri katedrale turirimba 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers, 2 kilomètres à pied, ça chamwimvira twashika kuri katedrale duteye nko kuri 100 et quelques kilomètres à pied, dutambuka ko tugiye gusenga. Uravyumva? Bamwe rero muri mwebwe muri gaha kubera 2 kilomètres à pied. Uravyumva? Rero iyo ibintu nk'ibi uba warabikuriyemo, akaba ari yo ndero y'iwanyu, akaba ari ibyo bagutoje, bamwe no mukuzi no munsi bababwiye ngo vyuka cyangwa ngo tugende gusenga ngo ntiwoguma muhira ngo n'umunsi w'Imana. Ariko iyo gusenga kwacu guhagaze ngo turi ku munsi w'Imana, hama ugasanga mukuza kwawe aha hantu mu mwaka mu kiringo kingana gute nta ntumbero bifise, nta kintu kiriko kiragutuma ushishikara gukora ibi uri kurakora kirimwe intumbero. Wamye ubikora n'ubu uracabikora, byacitse umugenzo. Ariko ikibigukoresha
si uko hari ahantu uvuga uti hari ico jewe nshaka. Igihe Namani yideplasa akagenda mu Bwisirayeli, yagiye atumbereye gukira, yagiye atumbereye kubona imibembe imuvako. Objectif ya Namani yari clair, mfise imibembe bambwiye ahantu hari Imana ishobora kunkiza. Afata urugendo rurerure agiye kuhura n'iyo Mana ishobora kumukiza. Iyi bayita intumbero. Nababwiye muri Yohana 10:10 hatweretse intumbero ya Yesu, naje kugira ngo intama zironke ubugingo busagutse. Icatumye Yesu aza harimo intumbero, hariho igituma. Yesu ntiyaje muri promenade. Icatumye Namani aza mu Bwisirayeli, Namani ntiyagiye gutembera muri Isirayeli kuja kuraba Yorodani isa nabi asize inzuzi nziza. Namani yagiye muri Isirayeli agiye guhura n'Imana imukiza. Ibi bavyita intumbero. Niyo ukore no kubaza ikibazo, ninde muri mwebwe ashishikara kwiyumvira kucazanya Yesu, hama igihe cose uje kumwegera ukama wiyibutsa, ukiyubaka muri kicimvira uti Yesu nje kumurondera kuko yaje kugira ngo jewe ndonke ubuzima busagutse. Niwe nkura ko ivyo nkeneye byose vyiza muri jewe, haba gukira, haba kunesha, haba kubohoka, haba ukwitahura, haba umunezero, haba intsinzi mu buzima bwanje. Yesu nshishikara kumwiyumvira ko par rapport y'intumbero yiwe mu buzima bwanje. Iyo ushobora kumara imisi ya Mungu n'amavandredi no hagati mu ndwi ukaza mu rusengero, ariko participation yawe kubikorane idafise gutahura ubukene ufise bw'Imana, ubukene ufise bwo kubana n'Imana kuko waremewe kubana n'Imana, iyo muri conscience yawe hatariho kuba conscient constamment yuko ivyo uri kurakora bifise intumbero, bizohava bikunanira kumenya ngo mbega ya ntumbero narayishitseko canke nayo nashitseko. Aha niho haca havuka ibintu twita akamenyero canke routine. Hama iyo umaze kwinjira mu bintu bikaba akamenyero, akaba atatemonyage ukiri kurabikuramwo, birateba bikagushisha bikakurambira. Utaravye neza birateba bikanahava, hakaza ibindi bishasha biza kuboha ubuzima bwawe. Hari ikintu n'observe mu buzima bwacu bwo kujana n'Imana canke mbona muri eglise, nshaka kubabwira ko gatoya. Iyo bamwe muri mwebwe musanzwe murondera Imana, ukabona amenyereye kurondera Imana, afise uko asanzwe arondera Imana, akunda Imana. Twese mu buzima bwacu turafise ibintu ducamwo bikaduperturba mu kuntu tubayeho. Ndabaha akarorero. Hari igihe usanga usengera muri life center ukabura umunyeshuri, tukaba tukubona ukaba uri mu nzu y'Imana, ukaba witanga, ukaba urakorera Imana. Aho ugasanga ukuba kwawe hano kwaroroherejwe n'ukungene tukwegereye. Eji wanyu mukimukira mu Carama, canke mukirukira mu Ruziba, canke mukirukira Nyabugete. Ugasanga imyaka yawe yose wabayeho uza mu rusengero nk'usohotse ku rubaraza rwiwe, kuko waba mu Nyakabiga canke ukaba mu Bwiza, waratambuka ukaboretse muri life center. Au fond mu kuza aha ntivyigeze bikugora cane, kuko ishengero riri mu karere usanzwe ubayemo. Wagira gutya umuntu ukamubura, wamubaza bite, akavuga ati twarimutse twimukiye mu Carama, twibukiye Nyabugete. Kuko agiye kure kugira ngo ashike muri life center bisaba amabisi abiri kugira ngo ushike ngaha. Ugatangura rero gusaba abavyeyi déplacement, imwe ntibaryohererwe kuyiguha kuko naho waje gusengera kumbure siko bavyumva, kandi wahora wizira n'amaguru ntibamenya nuko wagiye no gusenga. Gusenga rero kugira ngo ushike muri life center bigatangura kuba intambamyi, ukaba wipfuza kuhaba ariko hakaba hari intambamyi. Ivyo ni ibintu bishika mu buzima bwawe bikaguhindurira imibereho. Hari igihe ushobora kubona umuntu akaba ari umuseribateri, yifitiye uko yimereye, afise ubuzima bwiwe, ejo ukabona arubatse urugo.
yamara kubaka urugo ukabona muri emploi du temps yiwe kuko kumbure hari responsabilité ziyongereye kwa kurondera cyangwa kwa kuba mu nzu y'Imana kwa kurondera kuba mu nzu y'Imana ukabona bisigaye bigoye kuko hari ikindi kintu ciyongereye mu mibereho yabo. Utavuze rero ku badamu hoho iyo basamye inda, abamama bwana sifuwe sana, iyo umudamu asamye aba perturbe mu buryo bwinshi, rimwe hakinjiramo utubazo, ikindi kagaya gutera imukumva uraremerewe uragize gute, ugasanga uwo mugisha uri mu buzima bwawe uraguhinduriye kuko usigaye uryamutevye, uraruha, ntuvyuka mu gatondo, ukabona ubuzima bwawe burabaye modifiye kuko hari ikintu gishasha caje. Wanagira gutyo wamara kwibaruka wa mwana akakuraza mu majoro akakugora, ugasanga waratakaje ritme yawe, yaba yo kuba mu nzu y'Imana canke yo kuba mu gikorwa c'Imana. Twaba tukuzi muri kohari ukadisparesa, twaba tukuzi hehe ukabura. Kubera iki? Kuko hari evenement shasha, hari ikintu gishasha cinjiye mu buzima bwawe kigutuma ubuzima bwawe budashobora kuguma ari kwa kundi. Ariko kandi ugasanga hariho ikintu wari umenyereye gukora, hariho izamu ryawe uravyumva ubuze ko kubera impamvu zumvikana. Hariho abantu uronka akazi gashasha, ukaronka opportunity zishasha, business yawe ikabiri kiragenda neza. Twagira gutya gatoya tugatangura kukura mu nzu y'Imana kuko fete na dimanche urahakwa kuharonkera amafaranga, canke utahaciye amafaranga ugenda muri rendezvous kwinjiza amafaranga. Buhoro buhoro ugatakaza contact, uravyumva, no kuba mu nzu y'Imana no mu kuba mu bintu bigomba kugufasha. Ibi byose ndiko ndabivuga ngo ndababwire ngo mu buzima turafise ibintu byinshi biduhindurira mu mibereho yacu. So ikizontuma hari ibintu mbera amaso sindabitakaze ni intumbero namye ndabikorana, nzogwana ntabitakaza canke n'igihe nzoshika nkabitakaza kuko mperuka kuvyara, nzogwana kugira ngo ngaruke hahandi kuko ya ntumbero yo mu buryo bw'impwemu ndacayifise. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Bwana sifiwe sana. Ntushobora gushishikara guha agaciro ikintu igihe uburyo wagikoze atantumbero yigeze iherekeza activité yawe spirituelle. Rimwe urabona abantu bari mu muriro, ikindi gihe ukabona abantu bazimye, ikindi gihe ukabona abantu batakaye, ukibaza why. Waza kuraba ugasanga offense uko bagiye mu vyaha, bamwe bari mu mugisha, ariko kubera ko uwo mugisha ukudeconnecta n'ahantu wubakiwe, kudeconnecta n'ahantu waronkeye, ukudeconnecta n'ahantu hakudevelopa mu bijanye n'ubucuti bwawe n'Imana, nuko ntiwabaye maso bikwiye kuko atantumbero iri clair wari ufise dès le départ. Ni bande bumva ico ndiko ndavuga? Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Bwana sifiwe sana. Nico gituma mu buzima bwanje naho akazi kaguka kakidevelopa, sinshobora kunegrija imyanya yanje n'Imana, sinshobora kuyikengera. Kubera iki? Kuko nogira akazi kantwara umwanya canke nogenda uko akazi kaguka nanje nkatakaza umwanya mu bintu bimwe mwataco bifise bimariye canke byari bifise ico bimaze. Ngomba kwiga kumenya ibifise akamaro kurusha ibindi mu buzima bwanje. Nimba ndi umukozi w'Imana agomba kubakorera akabagaburira, sinshobora kubaho neglija aho nkura, aho nja kurahura, aho mpurira n'Imana kugira ngo simbure ivyo ndabazanira. Igituma no kwama mfise ivyo ndakuzanira nuko ubuzima mbayeho buranyemerera kandi buranyevita gutakaza contact n'Imana kugira ngo simbure ico ndabazanira. So iyo mu buzima bwawe intumbero itari clair, ubaho uhindagurika udafise ishusho rimwe rifatika kuko ntibiri clair uriko ujahe. Namani kubera icubahiro harabuze gatoya ngo atakaze intumbero, ariko abamuhanuye bamwibutsa intumbero. Data, erega waje kugira ngo ukire. Data,
waje kugira ngo ufashwe, nico catuzanye. Energy yose twadispanshije, iminsi twamaze tuza, effort yose twashizeho, dufise intumbero yo kukubona ukize, wowe waje gukira. Peu importe forme gukira kwawe gufata, ariko wowe waje aha kuri Yorodani gukira. Niyo objectif, ne jamais perdre de vue objectif. Ntugatakaze na rimwe intumbero yawe yo kurondera Imana, intumbero yawe yo kwegera Imana. Iyo wakijijwe ugatakaza intumbero yawe yo kwegera Imana no kurondera Imana igatakara, biroroshe ko n'ivyo bintu uzobiheba, biroroshe ko uzobura, biroroshe ko uzosiba, biroroshe ko tuzogutakaza, biroroshe ko uzodisparesa, biroroshe ko uzobivamwo. Nta na rimwe umuntu ashobora kubandanya gukora ikintu agatanga ikiguzi cyo gukora ico kintu igihe atabona inyungu azokura muri kijya kintu. Ndababaza ikibazo rero. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwoba mufise umugambi, mwoba mufise objectif iri clair aho mushaka gushika, mwoba muri abantu mufise amaproje ajanye n'urugendo rwanyu rw'agakiza. Hoba hari intumbero iri mu buzima bwawe iri clair uvuga ati ndashaka gushika aha hantu n'Imana yanje, ndashaka kwiga kumva ijwi ry'Imana, ndashaka kwiga gusenga, ndashaka kwiga ijambo ry'Imana, ndashaka gukura mu kumenya Imana, ndashaka kubohoka iki na kijya cononye ubuzima bwanje, ndashaka kubona nshitse ku migenderere myiza n'abantu kandi ivyo ndabikura mu Mana, ndashaka kubona urugo rwanje ari urugo ruryoshe, ndashaka ko Yesu aruryosha. Kubw'ivyo rero ndagomba kumurondera kugira ngo andyoshe hamara jewe nshike mu participant wo kuryosha urugo rwanje. Hoba hari intumbero ziri clair? Kuko nimba zitari clair, ejo nimwahura n'ibintu bibatuma mutabandanya guha umwanya wanyu Imana, muzohagarika guha umwanya wanyu Imana. Umwanya mwahora muha Imana muhe filme, umwanya mwahora muha Imana muhe sport, umwanya mwahora muha Imana muhe ibindi bintu, umwanya mwahora muha Imana muhe ukurondera igiceri kashe, mwiruka inyuma y'amafaranga, amafaranga muyiruka inyuma gushika naho batwara umwanya w'Imana. Muzohereza ubuzima bwanyu mu bagenzi batwara umwanya wanyu wose, mutahe muri epuize. Bamwe muri mwebwe, mumbabarire kubivuga, bamwe muri mwebwe na dimanche muba mufise itiro ryinshi. Abatiriye amafoto bafata umwanya munini yabakuramo amafoto y'abantu basinziriye. None kubera iki mufise itiro dimanche? Nuko mwibaza ko samedi ari umunsi wo kuryama 2h du matin. Ni waryama 2h du matin samedi, uza gushika gaha saa yine akazuba kabaye akazuba, uza kumera nk'umuntu yaborewe, agatiro ntuza naho woshaka ugakontrola, naho boza n'amatrepied bakainstara ku mutwe, umutwe uraza kugenda. Mwari ibintu mutabona, twe tuba twicaye ngana uko hasigaye hariho 1 metre, mwagerageje gushiraho 1 metre canke 50 cm virgule. Uravyumva? Hari igihe ushobora kubona umuntu muri eglise yajyamye ku wundi kandi batazinanye, kandi uwundi yabuze ingene muyikurako. Kubera iki? Kuko ntimuha agaciro uyu mwanya n'ivyo muharonkera. Nta numwe muri mwebwe agenda ku kazi yajyamye 3h du matin, ariko muri permeta kuza dimanche muri eglise mwajyamye saa 9 canke saa 8 y'ijoro ngo ni samedi. Iyo uje mu nzu y'Imana utari frais, utamerewe neza, uravyumva umubiri wawe urushe, utu turirimbo two muri adoration tuza guhera usinziriye. So iyo ubuzima bwawe budafise ico ushaka, n'ico valoriza, n'ico utumbereye, n'ico ushaka kugira gute, ibintu byose biracika probleme. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi numva ashaka kubabwira ngo mwige guha agaciro ubuzima bwanyu bw'impwemu.
bamwe muri mwege muri abashefu d'entreprise, abandi muri mwege mukorera amasosiyete. Ibintu byose birafise umwanya wa bilan. Muraraba ko mwungutse, muraraba ko mwahomvye, murahindura strategie. Mwese mubuzi mwirirwa mu manama, abandi birirwa mu maformation kugira ngo mwonge ubwenge, entreprise zanyu zironke iterambere, babigisha bari muri marketing, bama babigisha ama strategie mashasha kugira ngo nimba ukorera company iri muri aba commercial mu developing n'abakiriya baza, ibintu byose muravyicarira mukabitekera umutwe mukagira gute ibintu byose birageze gute. Kuko uko ni kwisi imeze. None ubuzima bwanyu bw'impwemu ninde abwitwararika? Mugira bilan ryari? Mubona gute aho mugeze? Mbega uyu mwaka wa 2020 watanguye ushaka gushika kuki mu bucuti bwawe n'Imana? Nimwibaza yuko ibintu by'impwemu, yuko rofete gusa ko mugenda kuri eglise mukaza, mukabigira ibintu biri secondaire, ntimubiha agaciro. Esheke yanyu spirituelle izokoyafekta ubuzima bwanyu bwa misi yose, yaba amafamiye, yaba akazi, yaba productivité yawe, yaba resultat, yaba épanouissement yawe. Ivyo vyose ushaka gushika ko mu buzima birashobora kweshua kubera ubuzima bwawe bw'impwemu wahushije, kuko yaje kugira ngo intama zironke ubuzima kandi ziburonke busagutse. Ico Yesu akora muri twebwe gifise comme résultat iri automatique, nuko mu vyo turimo vyose biragukiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. Bariza ikibazo umuntu mwicanye kubera ko usenga dimanche gusa. Entre nous vraiment. Kandi azi ko biragoye kubimubaza kubera ko usenga dimanche gusa. Hein? Iyo udatahura, iyo bitari clair, ubishiramo effort nkeya. Iyo ikintu utagitahura neza, utagikora mu ntumbero iri clair, ntuzonagikora mu buryo bwiza, uzogikora na paresse, uzogikora n'ubunebwe. Ndababaza ikibazo kiri simple. Ni bande iminsi yose dimanche baza gusenga? Amaboko yanyu. Chaque dimanche. En général niko umugenzo wawe umeze. Chaque dimanche uraza. Amaboko yanyu, please. Nta problème, nta mihari vraiment. Tuko wana ko nagegeje kugira dusere nyinshi cyane no munsi mwihangane. Ndiko ndashaka ibintu tuvyumve kumwe. Siko abantu basenga iminsi yose tous les dimanches badasiba, vraiment tous les dimanches baraza. Amaboko yanyu hejuru. Okay, abantu baza dimanche zimwe zimwe. Amaboko yanyu hejuru. Wana ko mutari bake n'abandi banse gukemesha. Sivyo? Ariko ubiravye bibaza ko biva kuki? Nuko hari ibintu utaba warigeze wiyumvira ko mu buzima n'ico bikorera ngo bikorane intumbero. Namani naho twamutwenze tukamubona nabi canke tukamukritika, omwa wewe yarazi gituma aje kuri Yorodani, yaje azi ko aje gukira. Iyo uza mu kintu utazi icuje kuronka canke icuje kuronka wakigize gitoya kiri ku rugezo rutoya, ukavuga ngo ndagiye ngo nikore kwa Mungu ngo nagiye. Umunsi wa Mungu kurikira uzokumva yuko wosiba kuko wakemesheje canke wavyexaje waje kenshi. Ariko iyo kuza kwawe ubishira mu busabane bwawe n'Imana, ukabishira mu nyungu zawe z'ukubana n'Imana n'ico yikurako, hakaba hariho icuza witeguriye kandi wiyatanda kuronka, kandi wumva ko ari muri bwa bucuti no kumvira ico Imana igusaba kandi guhimiriza. Igihe cyose ico kintu gikora uko onya, birakudisciplina kuko hariho intumbero derrière activité yawe. Iyo umuntu agira siporo kugira yonde, ahejeje konda acagirana. Acagira iki? Hari abavuze ngo acabandanya. Ya. Siko?
ariko kenshi aca yiheba. Ni ukuvuga ngo iyi ntumbero yawe igutuma ukora ikintu ari nto, uyishitse ko ca kintu uragiheba. Bwana sifiwe sana. Iyo wewe waje mu rushengero warabuze umuvyeyi, uravyumva, ukeneye guhumurizwa kubera ufise ubwoba bw'ubupfuvyi, hama Yesu akamara igihe aguhumuriza, umaze guhumura uraheba urusengero. Iyo waje mu rushengero ushaka mariage, ukaronka umugabo cyangwa ukaronka umugore, hama iyi ntumbero yawe y'ivy'Imana ari intumbero ntoya, umaze kuronka vya bintu, uravyumva, hariho probability, hariho risque yuko ca kintu ugihagarika, uravyumva, kuko intumbero zawe z'ico kintu ziri minime, ni ntoya. Ariko nimba ugukurikira kwanje Yesu no kuba mu nzu y'Imana kwanje ari ugutumbereye intumbero aho Yesu yavuze ngo naje kugira ngo aronke ubuzima busagutse, aussi longtemps ntabonye iyo objectif, aussi longtemps nkibona hari ivyo ngwana navyo, aussi longtemps mbona hari ivyo nkeneye kubohoka ko, aussi longtemps mbona hari binesha, uko mushishikara kubona ubukene bwanje, uko negera Imana nkabona ubukene bwanje, sinzopfa mpagaritse, nzorinda nsaza, nzorinda mpfa nkirondera Imana, kuko nta na rimwe izoheza kunyuzuza, iracapakira, iracapakira, iracapakira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo intumbero zacu zigomba kuba ari intumbero vraiment ziri supreme. Ndashaka kurangiriza kuri chapitre y'Abaheburayo igice ca 12. Abaheburayo igice ca 12. Abaheburayo igice ca 12 ni chapitre itangura haheze chapitre 11, birumvikana, ariko chapitre ya 11 ivuga ku bahizi b'ukwizera, ikavuga kuri abo bahizi b'ukwizera, ikavuga ingene aba bantu bose bamaze gushingirwa intahe ukwizera kwabo. Hébreux 11:39, abo bose bamaze gushingirwa intahe kubw'ukwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranye, kuko Imana yabonye kera ikirushiriza kutubera iciza, kugira ngo bo batunganywe bwose, kugira ngo ntibatunganywe bwose tutari kumwe. Aba bantu tubona yuko Imana ibashingira intahe yuko babaye abahizi b'ukwizera, ariko naho babaye abahizi b'ukwizera bakagendera mu kwizera, chapitre 11 y'Abaheburayo irangira itubwira ngo aba ukwizera naho bagutambukiyemo, ukwizera kwabo ntikwashoboye kubashikana ku gutungana kose. Burya objectif yo kubaho mu kwizera ni kugira ngo ukwizera kudushikane ku gutungana gose. Perfection tuyishikana ko no gushishikara ukwizera. Ukwizera niko kurangiza course yanje mu isi. Ukwizera niko kumpa gushika ku ntumbero z'Imana, iz'Imana yangeneye, izatumye Imana indema. C'est la foi. Ariko Bibiliya itubwiye ngo aba nubwo babayeho mu kwizera, kugeza uyu munsi ngo Imana ntibyakunze kukwizera kubashikana ku kugororoka kose tutari kumwe, natwebwe tutarifatanya nabo. Ariko rero iyi chapitre ikurikira igaca itangura ivuga ngo nuko natwe rero ko dukikujwe n'amasinzi y'ivyabona angana gutyo, twiyambure ibituremera vyose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashizwe, haleluya, imbere. Avuze ikintu gikomeye kuri uyu murongo, aravuze ngo nuko natwe twiyambure icaha gikunda kutwizingira ko vuba, ngo dusiganirwe ibyo twashizwe imbere. Aha anya Paulo mu kuvuga ururimi rw'umu athlete arerekana yuko ibyo twashizwe imbere bikomeye vy'Imana, birimo intumbero zikomeye zo kutugirira neza, ntidushobora kubishishikara tukiremerewe n'ubuzima bwacu twari turimo. Ndashaka kubabwira ngo hariho abantu benshi, mumbabarire kubivuga gutyo, hariho abantu benshi mutazoshika kure mu vy'Imana kuko ubuzima bwanyu buraremerewe n'ibintu byinshi mutaraparvena kwiyambura, kandi ivyo onya bibatuma mudashobora gusiganirwa ivyo mwashize imbere. Sinzi ko murabona abatlete muri competition muri stade bahakwa kwiruka bari gusa. Chaque saison
mayo zabo zirahinduka, chaque saison n'ibirato birukankana birahinduka. Hari implique amafaranga menshi muri technologie yo kudekuvura ingene abatrete boba le plus léger, babe abahwahutse bishoboka. Kuko kirazira ko bajya abantu baremera kandi basanzwe bonze, ariko kirazira nuko baremera. Kuko ikiri important, uravyumva, si ingene bambaye, ikiri important ni efficacité, n'ingene baza gushika kuri objectif. Rero uyu mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo nuko natwe twiyambure ibitwizingira ko vuba, twiyambure icaha, twiyambure ibitwizingira ko vuba, twiyambure bya bintu byose bituma mu rugendo rwacu tuba abantu baremereye. Ndashobora kuba mboneka nonze, ariko mu buzima bwanje nkaba ndi umuntu afise ubuzima buremereye. Kubera iki? Kuko fise uduprograme twinshi. Abantu bafise amaprograme menshi, Yesu ashimwe cyane. Je nahora mbona ibintu kweri. Muri nivyi Davidi yabamuhira, yahora dutwenza, yabamuhira. Hama rero twarava ngaha dimanche tukaba turushe, kozubonye apena arashitse muhira arafunguye, aciye yambara. Kwasanga afise uduprograme nka 100. Hari abantu ngaha anya vraiment, we bana dimanche umutiba gataha saa 3 aho yaturongoye muri louange nko kwa Obedi, tufate nko Obedi bafise nk'amaprograme 1000. Uravyumva? Kenshi rero iyo umuntu ari jeune aba afise umwanya, kandi umwanya wiwe vraiment awukoresha mu bintu byinshi. Ariko hariho abantu kera twabita dezosi barabarani, canke tubita ba mapine. Abona abantu badashobora kuguma ahantu hamwe, vuga uti mapine. Abona abantu mu nzu harabajya, abona abantu iyo bicaye mu nzu bumva umenga hariho probleme yabayeho. Yonagwara yiriwe muhira. Bene uyo muntu iyo agize mariage akaba ari mapine, madamu canke mese, ukarongora mapine canke ukarongorwa na mapine, hari igihe mapine bimugora kwiyambura. Haleluya, utwo tu activité ko ni mapine, uravyumva? Ifo ko buca gasohoka, ifo ko abona hanze, aba hanze. Nimba kubaka urugo bisaba umwanya, bigasaba investissement, mapine ntashobora kubaka urugo rwiwe. Kandi ngene mutwenga, je ndamaze kubamenyera, mweyo mutwenze cyane, ivyo bintu biba concerne muri benshi, kandi ivyo bica bintera ubwoba kumva ko ngaha hari ba mapine benshi. So bene abo bantu rero mapine, siko naho yo bagiraze muri class, agiraze kwiga Bibiliya, bagaca bamubwira yuko abandi bicaye kuri lac Tanganyika bariko barajya magi na coca ni piripiri. Ndakurahiye mapine arapakurura ivyo gusenga, class arayihagarika, akandika muri groupe ngo namenetse umutwe canke ndaremvye, kandi areka ajya amagi kuri Tanganyika. Kubera iki? Kuko biragoye cyane, munyumve vraiment, biragoye yuko usiganirwa ivyo washizwe imbere igihe utashoboye kwiyambura ibikuremera. Uko dukura umwanya wacu uragabanuka, uko dukura responsabilité zikiyongera umwanya wacu uragabanuka. Hariho ibintu ukiri muto woshobora gukora utazoronkera umwanya uri kuronsa abana 3 bavutse bakurikirana. Ariko iyo utariko uroorganiza ubuzima bwawe mu ntumbero ziri clair, ukamenya ngo jewe ntumbere y'iki nshaka gushika kuki, kuko rero nshaka gushika, reka niyemvestise, reka nshira umwanya wanje muri iki kintu. Ndakurahiye naho tuzogusengera, uzogwa kwibarabara, kuko ubuzima bwawe nta ntumbero bufise. Nuko twiyambure ibitwizingira ko vuba, dusiganirwe ivyo twashizwe imbere. Iri jambo riraduha ikimenyetso c'ibishigwa imbere y'ibindi, yico duha agaciro kurusha ibindi. Bantu b'Imana, ndababwira ikintu kimwe. Je ndubatse, sinkiharura n'imyaka maze nubatse, ndi mu gukwiza 50.
ariko mfise 21 siko nukuri mu buzima utize kuraba ivyuha umwanya wawe muzosanzara muzotabuka ariko reka ndabahebutse ndababwire ngo ubuzima bwawe bw'impwemu burafise importance udashobora kwibaza no munsi muri kino gitondo. Horaso yawe ni Imana, gukura mu gakiza, kugaburirwa, gutahura ivyo urimo, kwimenya. Ndababwire ico kintu kirafise akamaro, uko nkura ndabitahura, ko imyaka yanje yongera ndabitahura, ndakeneye Imana kurusha uko nkeneye ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kandi nimba nkeneye Imana kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ntibishoboka ko ico nkeneye kidafise umwanya gitwara mu buzima bwanje. Ndabarahiye ibintu byo gusenga mugira musinzire, ibintu byo gusenga muvyutse ngo Mana ngo uyu munsi ngo ndawukuragije, ibintu byo kwiruka, ibi bintu ntibishoboka. Uzokwisanga atacu ufise uha bawe, atacu ufise woha uruvyaro rwawe, atacu ufise woha abakorege bawe, atacu ufise wotanga, kuko atacu ufise uri kuraronka. Kubera ko udafise icyo uri kuraronka, si uko Imana yakikwimye, nuko Imana atamwanya ifise mu buzima bwawe. Point. Twavuze ko amaklasi azotangura, siko? Iyo kuba kwawe muri eglise bidafise intumbero, ukavuga uti je ndi muri life center, ndashaka yuko mu myaka yanje yo kuba hano hantu ko Imana yanshize muri kino kibanza, aha hantu ndashaka kuhakurira, aha hantu ndashaka kuhamenyera umuhamagaro wanje, aha hantu ndashaka kuhamenyera bene data no kubana n'abandi, aha hantu ndashaka kuhamenyera umuhamagaro wanje, aha hantu ndumva ko ari amaprograme y'amasengesho, ndashaka kwiga gusenga, naje ntazi gusenga, ndashaka kudevelopa ubuzima bwanje bwo gusenga. Iyo ibi byose dushiraho tubahamagarira, wowe uvyumva mu matangazo ukavuga ngo ni murengane, ukumva ntibikuraba, ni indice canke ni indicateur yuko wewe nta investissement ni muri kuragira mu buzima bwawe bw'impwemu. Turasenga, tugategura amaprograme, tukiyumvira, tukameriyoha, tukimvira ico mukeneye, tukacongeramwo, tugashiramwo ibirungo byose byobatuma tubona ya ntumbero ubuzima bwanyu busagutse, busesekara, bwagukiwe, tubone tubishitseko. Ico tukagisengera kikaba icifuzo cacu, tukaryohererwa intahe nziza ziri hagati muri mwebwe. Abantu twabonye ngaha baje ari abana, uyu munsi ari abantu responsable, uyu munsi ari abavyeyi, ari abantu barongoye ama entreprise, ari abantu bakuze, ari abantu bakorera Imana, ari abantu bitahura, ari abantu bari épanouie. Ivyo byose uko tubibona biradutera intege, tukabandanya. Ariko ivyo dukaranga byose tugateka tukaryosha, wowe ukumva yuko atahukwiye guhurira navyo, iki ni ikimenyetso cy'uko urafise negligence mu by'ubuzima bwawe bw'impwemu. Ari ikintu kintangaza, turafise classe y'abantu bazogira ama mariage. Umuntu yarambwiye ati hamwe nyene mvuma biri obligatoire, ariko biba bingora kuza, ariko ndaza kubera ko n'ahandi nyene mutaduhezagira tutize. Ukabona umuntu ariko aridoga ko tumwigisha, ko dufata 3 mois tugategura mariage yiwe, ukabona yumva umenga muriko murantesha umwanya, nari nkeneye kuja kwironderera marido, nari nkeneye kwiruka n'abakomisiyonere kurondera inzu. Wabiraba bikakwereka ko abantu badatahura importance y'ubuzima bwabo bw'impwemu, ingene kumererwa neza mu buryo bw'impwemu, gukura no kubohoka birafise influence nziza kuri mariage ugiye kubaka. Nivyo ko twe tutakubwira logistique n'amarido n'amakurere du jour, ariko ivyo tukubwira, iyi miriro itanguye kwaka mu makouple, niho mutangura kubona ko vya bindi vyari bikenewe, kuko vyari bikenewe ko abantu bakubaka ari abantu babohotse. Ndangiza rero mvuge ngo nta muntu n'umwe azokora ivyo wowe ukwiye kwikorera. Twe turategura amaprograme tukabahamagara, twe turavuja mu masengesho tukabatumira, twe turinjira mu nyigisho tukabatumira, twe turashiraho amaserire de prière tukabatumira. Ivyo tugira byose n'ukuri mwogenda mukabiraba neza,
nibaza ko musanga birimo inyungu nyinshi zanyu kurusha uko harimo inyungu nyinshi zacu. Ariko mu mwitwarariko no kwibaza ibikenewe no kubona ibikwiriye, ibyo turabishiraho kugira ngo mwe tubafashe. Ariko nimwaba muri abantu mudafise gahunda itomoye ku bijanye n'ubuzima bwanyu bw'impwemu, ivyo dushiraho byose bamwe bazobibamwo abandi ntibabibemwo. Ariko ikimbabaza nuko abadashishikara gukura nibo baturemera, nibo badutwara umwanya mwinshi kugira ngo dusubire kandi tubafashe. Kandi byari byaratetswe, byarimo amavitamine akwiye kugira ngo bibafashe kuba abantu banesha kandi bari independent spirituellement kandi bashobora kwitaba umuhamagaro. Tutanesheje ikibazo c'idini rya dimanche, tutanesheje ikibazo c'idini rya dimanche, tutanesheje ikibazo c'umugenzo wo kwa Mungu wonyene, tutanesheje ikibazo cyo guha Imana lo minimum y'umwanya wacu, nutanesha iyi problème yo guha Imana ka dimanche matin, ukumva yuko Imana mupfana dimanche matin, kumva yuko Imana muhura kwa Mungu mu gitondo, kumva yuko relation yawe n'Imana igarukira muri dimanche. Bantu b'Imana, nukuri vraiment uzovugishwa ibyiza kuri bene uwo muntu azoba afise ikibazo gikomeye cyane. Inya ni relation, imigenderanire ntibayikorokeramo, imigenderanire irubakwa. Ndashaka mu gice gisigaye ca 2020 wibaza iki kibazo: mbega nubaka gute imigenderanire yanje n'Imana? Mbega ndiko ndadevelopa gute ingabire Imana yashize mu buzima bwanje? Mbega ndiko ndarushiriza kwiga no gutahura ibingana gute ku bijanye n'Imana yashize mu buzima bwanje? Bana b'Imana muranyumva? Muravyumva? Ko mutanyishura muri sisme mfume mumbesha, muravyumva? Hagomba kubaho intumbero ziri clair. Yesu ashimwe. Versi kurikira ntabasomeye iravuga kuri Yesu, ndayirangirize ko iravuga kuri Yesu, ikavuga ngo dutumbereye Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, abona ko isoni zawo ari ubusa, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Bibiliya ivuga ko Yesu niwe nyanduruko yo kwizera kwacu. Il est l'auteur de notre foi et il en est le consommateur. Niwe yagushikije. Yesu niwe wenyene, niwe ukwizera gukomokako kandi niwe yagushikije. Abandi twasomye yuko ukwizera kwabo kutarabashikana mu kunengesera kose, kuko baraturindiriye bazoshika ku vy'Imana byose yavuze vya nyuma bari kumwe natwe. Yesu azoza gutora ishengero agaca imanza ku mahanga, niho bazoshikana kugororoka inkurikizi z'ukwizera kwabo. Ariko Yesu niwe wenyene yabaye mu kwizera akageragezwa, akanesha umwansi mu buryo bwose. Hama si n'ivyo gusa, Yesu ntarindiriye amasezerano, ko yaramaze kwicarikwa iburyo bwa Data. Ni ukuvuga ngo il est l'auteur et il est le consommateur. Ni ukuvuga ngo yararangije ico kwizera gukwiye kurangiza cose. Wewe ntacarindiriye kuri Data, amasezerano yiwe yose yarashitse, yicaye iburyo bwiwe. Ngo uyo aba ariwe aba icitegererezo cacu, uwo twokwigira ko kubandanya. Uyo kubw'umunezero yashizwe imbere, kubw'amasezerano, kubw'ivyo yarazi bizoba, kubw'ivyo yari yiteze kubona, uyo ngo yihanganiye umusaraba n'isoni nke zawo, kuko ivyo yashizwe imbere. Ibidutera kwihanganira, ibitubuza kwavansa dans le Seigneur, ibidutuma twikorera umusaraba wacu, n'umunezero twashizwe imbere mu vy'Imana idusezeranira n'ico tuzi ko tuzobivanamo. Amina. Haguruka dusenga Imana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugiye gusenga vraiment. Jesi zigene tugiye gusenga, ariko ndashaka gusaba Imana iduha intumbero y'urugendo rwacu. Haleluya. Kuko
absence y'intumbero irashobora kuduteza ibibazo byinshi. Iyi ntumbero itari clair. Mwari mubizi ikintu kidisciplina umuntu ni objectif ashaka gushikako. Ikikudisciplina spirituellement ni objectif ushaka gushikako. Ata objectif ushaka gushikako, kubera iki woba discipline, kubera iki wogira ivyo wiyambura. Nimba mu atleta ko kugenda ari gusa, kubera iki agenda ari gusa, kubera iki yiyambura, nuko afise icyo ashaka gushikako. Haleluya. So iyi ntumbero itari clair na sacrifice ishobora gukurikira. Ariko iyi ntumbero iri clair na sacrifice irashobora kuronka aho ishigwa mu buzima bwacu. Ivyo mpeba, ivyo ntakaza ni pa rapport yaho ndiko ndaje, ni pa rapport ico shaka kuronka. Uzokwisanga uri umukristo wa muri kuragwana n'icaha, uravyumva ugwana n'utwaha, utwivumbagazamo uvyuka. Why? Nuko quelque part uri muri ennui, ubuzima bwawe nta objectif bufise. Cyo gituma wa muri kuragwana na bya bindi imyaka yose, umaze 10 ans mugakiza ariko ukacagwana na bya bindi. Iyo atantumbero ni kubera iki wo kwisacrifice. Iyo atantumbero, pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Pourquoi le sacrifice? Sans un objectif. Haleluya. Ndashaka uno munsi dusenga uvuga uti Mana mpa intumbero Mana. Shoboza kugira intumbero Mana. Ndashaka kugira intumbero Mana. Haleluya. Mpa kwitwararika intumbero y'urugendo rwanje rwo gakiza, urugendo rwanje n'Imana. Mpa kugwitwararika, mpa kugwiyumvira ko, mpa kuruha agaciro, mpa Mana. Haleluya. Iyi message irakuraba. Haleluya. Mana. Haleluya. Mpa objectif, mpa intumbero iri clair. Haleluya. Haleluya. Yo kubana na wewe, yo kujana na wewe. Haleluya. Ndashaka Mana gukura, ndashaka gukura Mana. Ndashaka gukura Mana, ndashaka kwitaba umuhamagaro, ndashaka kumenya icyo ushaka ko Mana. Ndashaka kukugendana na wewe Mana, ndashaka kukumvira Mana. Iyo ni intumbero, ndashaka kugutahura, ndashaka kukumenya. Haleluya. Washobora kuduza ijwi ryawe, reka nsaba umuntu wese muri kino gitondo dutangure gusengera hamwe. Haleluya. Bavuga uti Mana nshoboza Mana. Ndarambiwe n'ubu buzima bwo kuguma nivumbagaza muri twatu. Ndarambiwe muri ubu buzima bwo kutanesha. Ndarambiwe n'ubu buzima bwo kuguma mu mahona mabanda. Ndarambiwe no kwama naguye navyutse, naguye navyutse, naguye navyutse. Ndarambiwe n'ubu buzima bwo gupfa kugenda ntaza aho ndiko ndaja. Ndarambiwe no gutambuka ntaza aho ndoye. Ndarambiwe no kugenda ntaza aho ndoye. Ndarambiwe no kugenda ntaza aho nkeye, ntaza aho nshitse. Birarabishe, birarambirana, birabisha. Ariko Mana ndagomba Mana, ndagomba ubuzima busagutse. Haleluya. Uri ngaha muri kino gitondo uravuga ngo Mana ndagomba ubuzima busagutse, ndagomba une vie en abondance, ndagomba kumva haleluya iyi ntsinzi mu buzima bwanjye, ndagomba kumva iyi victoire, ndagomba kumva ubu buzima, ndagomba kumva haleluya aya mahoro, uyu munezero, ndagomba victoire, ndagomba victoire, ndagomba victoire, ndagomba intsinzi, ndagomba kunesha, ndagomba kubohoka icaha, ndagomba kubohoka kuvuga nabi, ndagomba kubohoka kwiyumvira nabi, ndagomba kubohoka envie zimbamwo, ndagomba kubohoka jalousie, ndagomba kubohoka aminosité, ndagomba kubohoka impureté zose, ndagomba kubohoka haleluya idolâtrie, ndagomba kubohoka haleluya sexuellement parlant, usambanye n'ibindi, ndagomba kubohoka Mana, ndagomba kubohoka Mana, ndagomba kubohoka Mana kwiyumvira nabi, ndagomba kubohoka kwikeka, ndagomba kubohoka, ndagomba kubohoka, ndagomba kubohoka haleluya, ndagomba gukira, ndagomba gukira, ndagomba Mana gushika hano aho niraba nkumva ndiryoherewe, nkumva ndikunze, ndagomba gushika hano niraba nkumva vy'ukuri ndi umunyamugisha, ndagomba gushika hano Mana ivyo uvuga vyose ndabibona mu buzima bwanje, ivyo numva abandi wabakore ndagomba kuvyumva mu buzima bwanje. Je veux arriver à quelque part, ndagomba kugira aho nshitse, ndagomba kugira aho nshitse. Oh haleluya, muri kino gitondo twaririmbye turavuga ngo haleluya, twumvise zaburi ivuga ngo urunganwe rumwe ruzobwira urundi runganwe, ndagomba kugira ico mbwira generation iri munsi yanje ku Mana yanje, ndagomba kugira ico nzotransmeta generation iri munsi yanje kubijaye n'ingene Imana iri, n'ico Imana yampaye, n'ico Imana yanyigishije, n'ico Imana yanyeretse. Ndashaka Mana, ndashaka Mana
singomba vya bindi, singomba rutini, singomba kuba ngaha gusa, singomba kuba ngaha nka adresse gusa, singomba kuba ngaha ataco ndiko ndaharondera, singomba kuba ngaha gusa juste kubera ndi ngaha. Haleluya, ndagomba intumbero Mana, ndagomba intumbero Mana, ndagomba intumbero Mana, ndagomba intumbero yawe Mana, ndagomba intumbero yawe Papa, ndagomba intumbero yawe Mpwemu Yera, ndagomba intumbero yawe ku buzima bwanje, ndagomba intumbero yawe Mana ku buzima bwanje, ndagomba intumbero yawe ku buzima bwanje, ndagomba kumenya aho ndiko ndaja, ndagomba kumenya Mana ico wampamagariye, ndagomba kumenya Mana icatumye umenya, ndagomba Mana kumenya icatumye unkunda, ndagomba Mana kumenya icatumye undondera, ndagomba Mana kumenya icatumye unkura kuri rya yarara, ndagomba Mana kumenya icatumye unkura muri za ngeso, ndagomba Mana kumenya igituma Mana wahuye nanje, ndagomba kumenya Mana igituma wandondeye, ndagomba kumenya Mana igituma warungise Mpwemu Wera wawe wabe muri jewe, ndagomba kumenya Yesu aho ugomba gushikana ubuzima bwanje, ndagomba kumenya Mana, ndagomba kumenya Mana, ndagomba kumenya Mana hari ibyo ugomba gukora muri jewe. Haleluya, ndagomba kumenya ibyo ugomba gukora, ndagomba kumenya ibyo ushaka gukosora, ndagomba kumenya. Haleluya, ndagomba kumenya Mana, ndagomba kumenya Mana, ndagomba kumenya Mana. Ndanse kuza ngaha nkuza gusa, ndanse kuza ngaha nkuza gusa, ndanse kuza ngaha nguwatonze gusa, ndanse kuza ngaha ngo nsuraje conscience yanje. Haleluya, chrétienne ko nasenze, ariko ndagomba kuza hari intumbero Mana, hari intumbero yo kuguhimbaza, hari intumbero yo kukurondera, hari intumbero yo kukumenya, hari intumbero yo kugutahura, hari intumbero yo kunywana na wewe. Ndashaka Mana, ndashaka Mana, ndashaka Mana, ndashaka Mana. Ndasenge muri kino gitondo ishengero ryawe Mana, ndasenge muri kino gitondo abantu bawe Mana twakoranye hano hantu muri kino gitondo, ndasenge Mana mu ijuru abo bose bari hano hantu Mana, ariko haleluya bari aho gutyo gusa. Haleluya, haleluya, batari muri detail, batari muri objectif, batabona atamupango atamugambi derrière biriko birakogwa. Ndabasenge Mana muri kino gitondo, ndabasenge Mana muri kino gitondo kugira ngo bahure n'intumbero yawe. Waraje kugira ngo zironke ubuzima, ubuzima busagutse, niyo ntumbero yawe Mana. Reka umwe wese akogweko, reka umwe wese ashikweko, reka umwe wese agenderegwe, reka umwe wese yibukwe. N'aba baza kugukorera, n'aba baza mu nzu yawe baje kugukorera, reka nabone bibuke yuko hirya yo gukora, imbere yo gukora hariho imigenderanire, hariho ubuzima, hariho Imana, hariho kubohoka, hariho kugenderegwa, hariho gufashwa, hariho kwibukwa, hariho gukorwa ko n'Imana. Urakoze Mana, urakoze ku ishengero ryawe Mana, urakoze ku bantu bose twakoranye muri kino gitondo hano hantu, urakoze Mana yo mu ijuru n'abadukurikirana bari hirya no hino Mana yo mu ijuru. Ndasenze Mana ngo abantu bawe udushiremo intumbero z'impwemu ziri clair mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Haleluya, shishikare kwinjira muri Yorodani. Haleluya, kugeza imibembe yawe ikize. Haleluya, kugeza icyo Imana igomba gukora muri wowe igikoze. Mugire indwi nziza, Imana ibahezagire.